Shalom, 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 shengero ry'Imana, bakozi b'Imana, abakristo mwese, abana b'Imana mwese, ndabaramukije mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Kaze muri iki kiganiro, bamaso ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Jewe ngiye kuganira namwe, nitwa Abeli Mbonimpa. Ndashima Imana kubona uyu munsi nongeye kugirirwa ubuntu, nkaba nongeye kugirirwa ibakwe kugira ngo nongere kuyaga nabera ijambo ry'Imana. Haleluya! Uno munsi turagiye gukomeza kuyaga ivy'imisi ndwi. Imisi ndwi igaragara ingene Imana yaremye ijuru n'isi mu misi ndwi. Turakomeza icigisho kitwereka ukuntu Imana yaremye isi mu misi itandatu ikaruhuka ku munsi ugira indwi. Mwene data, ndaguhaye ikaze ubugira kandi muri kino kiganiro kugira ngo uno munsi dufatanye ijambo ry'Imana ritwereka ingene Imana yashitse ku munsi ugira gatanu, ari wo witwa Yomu Shamishi. Uyu munsi wa gatanu witwa Yomu Shamishi, Uhoraho yawuremye kw'ivyo tugiye kubona. Ivyo tugiye kubona, Uhoraho yaremye amafi yo mu kiyaga, yongera arema ibiguruka mu kirere. Haleluya! Mwene data, ifi n'isamaki, indagara, eka n'ibiguruka, inyoni mu kirere n'ibindi byose tugiye kubona ukuntu byaremwe ku munsi wa gatanu. Turaza kubona yuko ibinyabuzima ariho munsi byatanguriye kuremerwako. Uyu munsi niwo munsi ibinyabuzima byatanguye kuremerwako. None rero mwene data, ndaguhaye ikaze kugira ngo dufatanye iki cigisho. Haleluya! Imana ihabwe icubahiro. Rero reka dusenga Imana kugira ngo tubandanye n'inyigisho y'ijambo ry'Imana. Data wa twese, mwami w'icubahiro, ugira neza, wuzuye imbabazi n'ikigongwe, ndaciye bugufi imbere zawe nshima nkenguruka. Urakoze mwami kuko ari utugaburira ijambo ryawe, ari wo mutsima w'ubugingo. Urakoze mwami kugeza inyigisho zidukangurira zitwibutsa ingene waremye ijuru n'isi. Mwami w'icubahiro, ndabigushimiye. Hezagira umuntu wese arimo arafashwa, umuntu wese ariko arasobanukirwa impamvu Imana yaremye isi mu minsi itandatu ikaruhuka ku munsi ugira indwi, ikaruhuka ku munsi ugira indwi. Mwami ndabigushimiye, nuhabwe icubahiro. Nuko rero mwami, ndasavye amaraso yawe anyoze, anyeze, antunganye, amaraso yawe kandi yoze ishengero. Bene data, groupe b'amaso, umukristo wese ahari yongere kucucagirwa ko amaraso yawe igiciro kinini. Ndabishimye nkenguruka, ni mu izina ry'uwatwitangiye Yesu Kristo umwami wacu, amen. Bene data, Imana ihabwe icubahiro. Dusome amajambo y'Imana aboneka mu gitabo c'Itanguriro igihimba ca mbere. Turasoma umurongo wa 20 maze tugeze ku murongo wa 23. Dusome mu izina rya Yesu. Imana iravuga iti, mu mazi nihasegenyuke isegenya ry'ibifise ubugingo, kandi biguruka nibiguruke hejuru y'isi mu kirere c'ijuru. Imana irema ibifi binini binini n'ibifise ubugingo vyose bigendagenda, ivyasegenyutse mu mazi nk'uko amoko yavyo ari, n'ibiguruka vyose bifise ivyubi nk'uko amoko yavyo ari. Imana ibona ko ari vyiza. Imana irabihezagira iti, nimurondoke mugwire mwuzure mu mazi yo mu biyaga, n'ibiguruka nibigwire mw'isi. Buragoroba buraca, uwo n'umunsi ugira gatanu. Haleluya! Imana ihabwe icubahiro. Uyu n'umunsi ugira gatanu mu Kirundi, n'umunsi ugira gatanu mu Giheburayo bawita Yomu Shamishi. Shamishi nukuvuga ngo ica gatanu, canke Yomu umunsi, Shamishi umunsi wa gatanu. Mwene data, hariho abantu benshi bakunda kumva ngo ni vendredi, bakumva ngo ni vendredi, ariko ntibamenye yuko iyo vendredi yaturutse ku kigirwamana c'igiplanete citwa Venus. Iplanete yitwa Venus y'ikigirwamana basenga. Abo bantu hariho imigwi, hari abasenga iyo planete, abandi bagasenga izindi planete. Uko twagiye tuzibona ejo, niko bigaragara yuko iyi minsi yagiye ikomoka mu bigirwamana basenga. Baca barafuta imisi y'Igiheburayo, baranka gusubira kudondagura nk'uko abigishwa b'umwami Yesu baharura. Mwene data, Petero yaharura akurikije karendire y'Igiheburayo. Yohana nuko
Yakobo nuko, Pawulo nuko, ntibari bafise ibibindi byose byitwa ngo marendi maridi mercredi. Ibyo ntabyo bari bafise. Ntabwo bari bafise ibibindi biharuro bya rendi maridi mercredi jeudi vendredi samedi. Ntabwo byari bwigere bibaho kugira ngo bize, kugira ngo hazi aya mazina y'iyi minsi byagiye kwemezwa mu mwaka w'1740. Urumva ko ari vuba cyane, ari hirya y'ejo. Mwene data, intumwa zaharura zivuga ziti yo muri shoni, aho hari kuri dimanche, yo musheni, iyo niyo bahinduye ngo yitwa rendi, yo mushirishi, iyo niyo bahinduye ngo yitwa mardi, yo mureviyi, iyo niyo bahinduye yitwa mercredi, yo mushamishi ari wo uyu munsi wa vendredi, hanyuma yo mushishi, yo mushishi uwo rero ukaba ari umunsi wa gatandatu, hanyuma shabato ukaba ari umunsi ugira ndwi. None rero abigishwa baharura gutyo, baharura mu rurimi rw'igiheburayo, kandi mu kirundi cacu bivuze kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, hanyuma ku munsi ugira ndwi ariyo sabato y'Uhoraho. Bene data, nimuze dupfume dumenye guharura, dupfume duharure mu kirundi ciwacu, abarundi baharure mu kirundi ciwabo, abavuga indimi z'ikizungu babivuge mu ndimi ziwabo, abavuga mu zindi ndimi z'igiswahili bazivuge mu ndimi ziwabo, ariko baharure bahereye ku munsi w'Imana. Umunsi w'Imana bavuge bati kuwa mbere, dimanche biveho, dimanche biveho, byo kunyuranya nibiveho. Nibaharure bati ku munsi w'Imana ni kuwa mbere, babandanye, hanyuma isabato igere ku munsi wa gatandatu, igere ku munsi wa samedi, ariwo munsi w'indwi, ariyo sabato y'Uhoraho. Bene data, Imana idufashe cyane, Imana ituje imbere. Rero uyu munsi turagiye gukomeza turabe ayino majambo. Turabonye neza yuko Imana yaremye ibifi mu mazi, yaremye ibifi binini binini, irema n'amasamaki, irema n'indagara, irema n'ibiguruka mu kirere, inyoni, ibisiga, nk'uko amoko yavyari, nuko Imana irabirema. Maze twabonye ijambo rikomeye cyane rivuga ngo Imana irabihezagira. Hano turabonye ku murongo wa 22 haravuga ngo Imana irabihezagira iti nimurondoke, mugwire mwuzure mu mazi yo mu biyaga, n'ibiguruka nibigwire mu isi. Buragoroba buraca, uwo n'umunsi ugira gatanu. Uyu n'umunsi ugira gatanu. Ese icompa tugatangura kuvuga tuti umunsi wa gatanu, tugatangura guharura mu dukurikije ibiharuro nk'ibyo mu itanguriro. Ibiharuro abantu benshi baranyuranije na Bibiliya, abantu benshi baranyuranije n'imvugo y'Imana. Iyi minsi y'amaplanete y'inyenyeri zo mu ijuru ntabwo bikwiye kuza, dukwiye gutangura kuvyiyamiriza. Birakwiye yuko dutangura kugira urunani. Nimuze tugira urunani bene data, nimuze twige. Ndazi ko umuntu arashoboye kwiga kandi ashoboye gufata note, arashoboye gutahura, kuko ndabona n'abana baratangura bakiga mu wa mbere, baheza bakazotsinda bagafata diplome. None birakwiye n'umukristo yuko kino gihe muri kino kinjana yuko umukristo wa none atangura kwiga, hanyuma amaze kumenya agashobora kuza kubwira abandi, akababwira ubutumwa bwiza, ubutumwa bwiza bw'ubwami. Mwene data, nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye, igituma Imana yaraharuye ikageza ku munsi ugira indwi ikaruhuka, hariho impamvu. Nuko bigaragara yuko n'umwami wacu Yesu Kristo yakomeje kubahiriza umunsi iminsi indwi. Iminsi indwi yarayubahirije. Iki bigaragaza mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana, turabona yuko umwami wacu Yesu Kristo yavuganye na Yohana, amurungikana ivyete ndwi, yamurungikana ivyete ndwi, abirungikira amashengero ndwi. Ayo mashengero ndwi yo muri Asiya, kugira ngo bagende babuligwe. None birashakirwa yuko natwe dutangura kumenya imvugo y'Imana, tukamenya yuko Imana idufise ku mugambi mwiza. Haleluya, Imana idufise ku mugambi mwiza. Rero tukiraha, nagira ngo nkubwire yuko ibiguruka hamwe n'amafi yo mu mazi Imana yabiremye kugira ngo tubirye. Ibiguruka harimo ibiribwa, n'amasamaki n'amafi yo mu mazi navyo nyene byaremewe umuntu. Umuntu yagiye kuremwa mu nyuma kugira ngo abikontorole. Bene data,
nimuze duce ubwenge tumenye yuko ibi byose byabanje kuremwa imbere yuko umuntu aremwa, kugira ngo ntibize bizimize umuntu, ariko umuntu azaze ari wo kubiganza tuzobibona. Ejo nitwashika kuri urya munsi w'iremwa ry'umwana w'umuntu tuzobibona, tuzosobanukirwa byinshi ibijanye n'ukuntu umuntu yahavuye akaremwa. Umunsi yaremeweko niwo munsi kandi ibikoko vyaremeweko, ibikoko bigenza amaguru ane, ibikoko vyo mw'ishamba. Uyu munsi rero ku munsi wa gatanu nta gikoko caremwe, n'umuntu ntiyaremwe, habanje kuremwa iyi kategori y'ibisamaki ni kategori y'ibiguruka. No kuvuga yuko uri kuraraba neza ugakurikirana ivyaremwe kuri uyu munsi wa gatanu nta munwa bifise, kandi ntibivuga, ntibifise amenyo, kandi ntibigira n'amaguru nk'uko bikwiye nk'umwana w'umuntu. Urabona itandukaniro, urabona ni ibintu biguruka, ibindi navyo biguruka mu mazi bigenda biroga, bigenda biranaja, ibindi navyo bigenda biranaja mu kirere. Hari ibinaja biguruka mu kirere, ibindi navyo biguruka binaja mu mazi. Ivyo byose niyo kategori. Mwene data, rero bisobanurwa ngo iyi groupe yagiye kuremwa ku munsi wa gatanu, ari wo umunsi witwa Yom Shamishi. Rero mwene data, Imana itugirire neza kugira ngo dutahure. Nagira ngo mbe ndabwira umuntu wese, ndamubwira yuko Bibiliya yose ivuga ibiharuro ndwi. Bibiliya yose ivuga ibiharuro ndwi. Ugiye kuzingurura henshi harakubwira ibiharuro ndwi. Turabona ibitereko kw'amatara ndwi, turabona amashengero ndwi, turabona Yesu atuma abigishwa 70, turabona Yesu avuga ati umuntu ntiyakugira nabi uramubabarira inshuro ndwi beheta ngabo 70. Ivyo byose biragaragaza nuko igiharuro ndwi kitarigera gihagarara, kiracabandanya. Igiharuro ndwi kiracabandanya ntikirahagarara. None rero mwene data, mumenye yuko igiharuro ndwi bisobanurwa ukunengesera, birasobanurwa ukuzura. Igiharuro ndwi gisobanura ibihe byose, kandi igiharuro ndwi gisobanura ukunengesera kw'Imana. Umuntu yaremwe ku munsi wa gatandatu, ariko Imana yaciye iruhuka kuri urya munsi ugira ndwi imaze kurema ibintu byose. None rero mwene data, uno munsi ndagira ngo nkubwire ngo niwitegure maze umesure impuzu zawe. Niwitegure mwene data, wicare ugavye, wicare witeguye. Ikindi nagira ngo mbwire umuntu nuko ikalendriye y'Imana itangura ku mugoroba. Imana mu gutangura minsi yose yatangura kurema hajya bugorovye. Imana yaralirarema igafata amasaha 12 y'umugoroba, ikaralirarema bukazinduka buca, ikararako bwaca, hanyuma mu gitondo ikabandanya, yageza ku mugoroba ikaba ipfundikiye amasaha 28. Nico gituma kalendriye y'abakristo ariyo kalendriye y'abayuda itangura ku mugoroba, kandi kalendriye y'abakristo ntabwo ari yizuba, ni y'ukwezi, kubera yuko ukwezi ariko gutangura ku mugoroba. Ndabahaye akarorero, isabato itangura guhera hagati ya saa 9 na saa 11. Nico gihe, niyo masaha umuntu aba ariko aritegura gutegura ingene ivy'isabato biza kugenda. Hanyuma rero hagera mu masaha ya 12 z'umugoroba, isabato ibitanguye, cyangwa ipasika ibitanguye. Iminsi mikuru yose yo muri Bibiliya itangura mu masaha y'umugoroba. Uko niko Imana iharura. Nico gituma hano twabonye umurongo wa 23 havuga ngo buragoroba buraca, uwo n'umunsi ugira gatanu. Mwene data, ku giharuro c'umwana w'umuntu wowe utanguye kuvuga uti buraca burira, uwo n'umunsi wa kangahe? Buraca burira, uwo n'umunsi wa kangahe? Uko niko abantu duharura. Ariko Imana yoyo iharura ivuga ati buragoroba buraca, uwo n'umunsi wa kangahe? Buragoroba buraca, uwo n'umunsi wa kangahe? Iyo niyo kalendriye y'Imana. Ari naco gituma nababwiye nti iyi kalendriye y'umuntu ni isaha 12, ariko kalendriye y'Imana n'amasaha 28. Nuko rero ibijanye na Bibiliya biharura bihereye ku mugoroba. Imana idufashe cyane. Ibijanye na Bibiliya biharura bihereye ku mugoroba. Ari naco gituma iyi kalendriye ya Gregorien itaje ari kalendriye ya Bibiliya, kuko ni kalendriye itangura mu masaha ya sandwi, mu masaha ya sandwi y'ijoro.
ariyo inere, ugaca usanga igiye kubandanya ikageza muri minwi. Iryo niryo tandukaniro. Bakristo, nimuze dutahure tumenye yuko Imana ivyo yaremye bitigeze bihinduka, ntivyigeze bihinduka. Isamaki Imana yaremye zagumye ziri kujya nyene, ibisamaki binini binini Imana yaremye byagumye biri kujya nyene, inyoni Imana yaremye zagumye ziri kujya nyene, ibiguruka mu kirere n'ibisiga byose byagumye kujya nyene, ntivyigeze bihinduka. Mwene data, nta bwirizwa ryo ku mugihe cy'ukuremwa ryahindutse. Ibikoko Imana yaremye byagumye biri kujya nyene. Umuntu Imana yamuremye afise amano 5, afise intoke 5, afise amaso 2, afise umunwa akagira n'ubwenge, nta cahindutse. Uhereye kuva kuri Adamu byagumye biri kujya nyene. None uwo muntu yababwiye yuko byahindutse, yabikuye hehe? Mwabikuye hehe? Ibi bintu byavuye hehe? None niba byarahindutse, none ni kubera iki muguma musoma Bibiliya? Ni kuki musoma ngo mukavuga muti Imana ihezagira Adamu na Eva, irabahezagira, ugasanga ayo majambo turayakoresha mu bihe byo guhana impeta, mu bihe bya mariage. Iyo twibuka ingene Imana yahezagiye Adamu na Eva, ikabahezagira, ikababwira iti nimugwire murondoke, ayo majambo twirirwa turayasoma, ayo majambo yirwa aravugwa buri munsi. None ko ayo majambo avugwa, none icatumye bacavuga ngo ntibigikeneye ko umuntu aruhuka, ngo kubera yuko ngo ivyo byaraheze. Ninde abihinduye? Ninde abihinduye? Nimba yarabihinduye, nukuvuga yuko na Adamu nukuremwa navyo, niyo semene yo kuremwa nayo yarahindutse. Byumvikana yuko ordre de la création eshanje. None yoba yarahindutse, byahinduwe nande? Ninde abivuguruye? Ninde yasubiyemwo? Uwo muntu ari hejuru y'Imana akaba aragiye guhindagura ninde? None ko Bibiliya tuyisoma tutabonye ko harimo umurongo uvuga ngo byarahindutse, none byagiye guhindukira hehe? Bene data, Imana ibwira ibyo yaremye ibikoko, kandi murabona ko ibikoko ari ibikoko nyene. Isamaki murabona ko ari isamaki, ariko Imana yarazibwiye ati nimugwire murondoke, mwuzure isi, mwuzure ibiyaga, ibiguruka mwuzure ikirere. Biracumvira, biracubaha iryo tegeko kugeza n'uno munsi. None rero mwene data, ariko abantu bobo baciye bahindura ngo twebwe ngo turahambaye, ngo ivyo Imana yavuze ngo kavuze ngo nimurondoke, ati reka ahubwo duce tubirekere rimwe na gose. Umuntu yarahagaritse, abantu ntibakivyara, barahevye, na kamwe baragakuyemo ntibakivyara, ari bahagaritse, nako kamwe baragahagaritse. Niyo kinjiye baca bagakuza yo gukorora inda, abandi nabo bagaca biteza ibishinge, inda bakazikorora, abandi nabo bagahagarira kuvyara, abandi nabo bakikona, abandi nabo bakibakanwa bya binini, abandi nabo bagatangura kwicira abana mu nda. Nukuvuga yuko abantu barahindaguye, barasuzuguye, baza gusuzugura Imana, barayikengera. Mwene data, ariko turabona ko Imana yabwiye isamaki ati nimurondoke, ziracarondoka, nta tegeko riraza rizibuza, n'ibiguruka mu kirere biracabandanya gutyo nyene. Mwene data, iri jambo Imana yagenda ikoresha niryo jambo Imana izosubira gukoresha umunsi Imana izoza, umunsi Yesu azoza. Hari jambo rizovugwa ryo guhindura isi, ndetse kandi ngo sisi gusa, ngo ahubwo n'ijuru naryo. Isi izonyiganyizwa, isi izohuzenga, isi izozandabagirana, idandabagirane nk'imboregwa, kubera yuko Uhoraho ari we yavuze iryo jambo. Ayo majambo nk'uko twayabonye Yesaya 24 umurongo wa 3 haravuga ngo isi izohinduka umusaka inyarwe rwose, kuko Uhoraho ari wavuze iryo jambo. Igihugu kiriganyira, kirakabiranye, isi irahondobereye, irakabiranye, abakuru bo mw'isi barahondobereye, kandi isi ihumanijwe n'abayibamwo, kuko barenze ibyagezwe, bagaca mu ibwirizwa, bakica isezerano ry'intahava. Nico catumye umuvumo utongora isi, kandi abayibamwo n'ivyo bahowe. Nico catumye ababa mw'isi baturirwa, hagasigara abantu b'imparurwa. Mwene data, hagiye guturirwa abantu benshi, bagiye guturirwa, hasigara abantu b'imparurwa. Abantu benshi bagiye gutongorwa, hasigara abantu b'imparurwa. Abo bantu b'imparurwa ni bande? Mbega wowe uri muri abo bantu b'imparurwa? Abo bantu b'imparurwa ariko baravugwa n'abakristo birinze,
bihanganye, bemeye kubahiriza isabato y'uhoraho, bemeye kubahiriza amabwirizwa y'uhoraho, bemeye gusaba imbabazi, bakoga mu maraso ya Yesu Kristo umwagazi w'intama w'Imana, bakandikwa amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo cyawa mwagazi w'intama yatanzwe ku kimazi uhereye ku kuremwa kw'isi. Nico gituma mwene data birakwiye yuko dutangura kumenya yuko isi izodandabagirana. Ibi byose turabona yuko igihe Imana yarimbura abo kuri Nowa, turabona yuko isi yarimbutse, isi yararimbutse, ariko ivyo mu mazi turabona yuko byovyo byasigaye, kubera yuko mu mazi byovyo byakomeje byibera mu mazi. Mu gihe cyo kuri Nowa byovyo byabandanije byibereyeho, turabona yuko byovyo byari byibereye mu mazi. Abantu byarimbutse nivyo hejuru, ibiguruka ndetse n'ibinyonyera, ndetse n'abantu abo barahonye baratikira. Ariko turabona neza yuko mu byo Nowa yasabwe gushira mu bwato, isamaki ntiyiriwe arazizana, kubera yuko isi yarimbuwe n'umwuzure. Kandi isamaki nazo mu mazi mukamuzi yuko ziguma zitemberera zimerewe neza, ziguma zoga. None rero isi ubu rero hagiye kuzoza ikindi gihe isi itazorimburwa n'amazi, ariko isi izorimburwa n'ikibengebenge gikaze. Vyabi vyo mu mazi bizotongoka, vyabi vyo kw'isi bizotongoka, abantu bose bazotongoka, bazoshongeshwa n'ikibengebenge gikaze. Isi igiye kurimbuka, hasigara abantu b'imparugwa. Abantu b'imparugwa bagiye gusigara n'abagororotsi, n'abana b'Imana, n'abemera kumvira, n'abemera guca bugufi, n'abemera kwihana, n'abemera kwakira Yesu, bakamuha imitima yabo n'ubugingo bwabo n'inkomezi zabo, bagakunda uhoraho muri byose, maze bakamuha ikibanza. None rero bene data, nimuze twige dutahure yuko ibiharuro ndwi Imana yambwiye kugira ngo nganire n'umuntu wese ku biharuro ndwi muri uku kwezi kw'indwi, kugira ngo muri ibi bihe mutangure kumenya imvugo y'Imana. Imvugo y'Imana, Imana irashaka kugira ngo abantu bamenye yuko yaremye isi n'ijuru, yabiremye isi n'ijuru mu minsi 6, ikaruhuka ku munsi w'indwi. Haleluya! None rero mwene data, woba witeguye kugira ngo ukizwe, woba witeguye kugira ngo wakire Yesu, n'igihe cawe, kubera yuko isi igiye kurimbuka, isi igiye guhuzenga, isi igiye kudandabagirana, igiye gucika nk'umuhimborerwa, igiye guhuzenga nk'uko tubisoma mu gitabo cyavugishwa n'Imana Yesaya 24 umurongo wa 12, haravuga ngo mu gisagara hasigaye amatongo n'irembo rirasituwe, kuko ariko bizomera mu isi hagati mu mahanga, bizomera nk'iyo banyiganyije igiti ca elayo, canke nk'uduhumbwa tw'inzabibu iyo iyimbura rishize. Isi izodandabagirana nk'imborerwa, isi izohuzenga, isi irahuzenze, nk'uko tubisoma hano ku murongo wa 6 ngo nico catumye umuvumo utongora isi, kandi abayibamwe n'ivyo bahowe. Nico catumye abo bakwisi baturirwa, hagasigara abantu b'imparurwa. Umutobe wa vino uriganyira, uruzabibu rurahondobereye, ab'umutima w'umunezero bose bazokwisa umutima. Ibinezereza bivuye ku dushako tw'ingoma birashize, urwamo rw'abanezerewe ruraheze, ugucuraranga kw'inanga kurashize. Ntibazonywa vino baririmba, ibiboreza bizobihira babinywa. Mwene data, ibiboreza bigiye kubihira babinywa. Wewe ukinwa inzoga, ngwino kwa Yesu tugusengere wihane. Wewe ukiboregwa, ngwino kwa Yesu tugusengere wihane. Aha turiko turavuga ibihe by'iremwa, ariko ibihe by'iremwa ni kera haraheze, haciye imyaka hafi iriko iragera mu 6,000. Ndagira nkubwira yuko ari igihe cawe. None rero mwene data, kuri ibyo byose ndaguhaye ikaze kugira ngo umenye impamvu umwana w'umuntu ari we yari yarahawe kuganza ivyo mu isi byose, kuko ari we Imana yaherukiye ko kurema. Ibyo byose byari byaremwe kugira ngo umuntu abiganze, ariko tugiye kubona yuko byose byaciye bifatwa mpiri. Ubushobozi Imana yari yahaye umuntu byaciye bija mu minwe za ya nzoka imwe yahenda Eva. Nico catumye rero muri iki gihe usanga
antikristo ari we yaciye afata urupfunguruzo rw'ishengero. Ishengero niryo ryagomba gukontorora izi karendiriye, ishengero niryo ryagomba kuyobora, ariko antikristo yaciye afata karendiriye yose arayifatira, arayitwara, acazana ibigirwamana abyuzuza mu ishengero, abishira mu mitima y'abantu. Isi yose irononekara. Uko nyene Adamu na Eva bahenzwe, niko n'ishengero ryaciye rihendwa, maze rirahendwa, batangura gukuraho isabato, bakatangura gukuraho amategeko y'Imana. Ivyo byose nivyo turiko turabona yuko arivyo byaciye biza. Mwene data utahure, nk'uko Adamu na Eva bahenzwe mu gihe ca mbere, niko n'ishengero rya mbere ryaciye rigwanywa, riricwa, riratotezwa. Abasigaye baca barabapfumapfuma, barahumahuma, barabahonyanga, barabicarako, barababuragiza. Hanyuma bamaze kubacika ishondoyondo, baciye babinjiramwo, babiraramwo, binjira muri rya sengero, batangura gushinga amategeko, batangura kuzana izi nyambaro z'igipadiri, inyambaro z'ibihete. Ariko ubwa mbere abigishwa ntibambara ibihete, ubwa mbere abigishwa ntibambara ibihete. Abigishwa ntibambara amakanzo, yajya amakanzo yera n'ayirabura n'ayagahama, zijya nkofero zo ku mutwe. Byo byose abigishwa b'umwami Yesu nabyo bambara. Paulo sivyo yambara, Petero sivyo yambara. Ivyo byose byatanguye kuza biturutse mu baherezi b'abapagani, abahereza ivyo bigirwamana vya Jupiter, ivyo bigirwamana vya Venus, ivyo bigirwamana vya Lune, vy'ukwezi, ivyo bigirwamana vy'izuba. Abo ivyo bigirwamana wasanga aribo bariko barahereza bambaye bijya bihuzu. None nivyo byahindutse bigaca biza ngo nivyo baca bakoresha mu kwambara mu rusengero, kuko baciye bazana imico ya gipagani, baba ariyo bazana. None zirya nyambaro ko zitari zambawe na Petero, ko kera biyambarira nk'abayuda, umuntu yaguma yiyambariye bisanzwe. None byavuye hehe? Ivyo byose byaciye biza. Ari naco gituma mwene data, harageze yuko abantu bikangura, harageze yuko abantu baba maso. Ejo tuzosobanukirwa byinshi, kandi ndararitse umuntu wese kugira ngo akomeze guhicara yiteguye, maze akomeze guharura, ategura ubugingo, ategura umutima wiwe, kuko Yesu Kristo agiye kuza. Harageze kwikangura, harageze ku muntu aba maso. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nico gituma bivugwa ngo ikangure wowe usinziriye, uzuke uva mu bapfuye, Kristo arakumurikira. Haleluya. Dukomeze duce bugufi dusenga Imana. Data wa twese ugira neza, ndagushimiye mwami, niwe ugira imbabazi kandi niwe ugira ikigongwe, niwe uharira, niwe utabara, niwe urokora, niwe ukiza. Ndasengeye ishengero ry'uno munsi ryongere kurokogwa, ryongere gutabaruka. Ehera ishengero ryarazonzwe, ryarakubakubwe, Antikristo yararizingazinze, Antikristo yarariburagije, Antikristo yaribujije intumbero, Antikristo yaritesheje gahunda. Ndasengeye abakristo wongere kubaha imbaraga zo mu kurya n'izo mu kubamfu, bahabwa inkomezi, bongere guhabwa ubushobozi. Abantu benshi bongere guhaguruka kugukorera no kukuvugira mu izina rya Yesu. Kangura imitima isinziriye yongere kwikangura. Abantu benshi bari mu rujijo, abandi bahereye mu rungabangabo, abandi ntibakimenye iyo bari niyo bava. Mwami, amadini yaramaze gupoteza. Mwami, ngo impumyi ntiyojana iyindi, zose zohonera mu cobo. Mwami, ndatuntumuje amadini y'ikinyoma mu izina rya Yesu. Ndatuntumuje ibishegu mu izina rya Yesu. Ndatuntumuje amadayimoni agishigikira ugutora impeta kabiri, amadini agishigikira Mwami Yesu yo kurwanya isabato, bakaza barayihonyanga. Kandi wavuze yuko uzoyihonyanga nawe azoba ariko arigira, ari kwegera. Mwami wanje, ndasabye wongere gutabara. Tabara abakristo, ndabasabye batabare. Ndatabarije umuntu wese w'umukristo munsi y'ijuru. Mwami, udukize iki cya Antikristo, udukize mu Antikristo, udukize umuvugishwa w'ibinyoma, udukize iki cago cateye isi. Ndatuntumuje mu izina rya Yesu. Ndatuntumuje, ndafashe mpiri ibinyoma byose, ndabitongoje umuriro mu izina rya Yesu. Ndasabye abantu bakizwe, abantu bakira agakiza, abantu bihane, abantu babohoke, abantu bahinguke, abantu bavugutirwe, abantu bezwe, abantu bakizwe nyagukizwa. Yesu urakoze.
nushemagizwe, nuhabwe icubahiro. Uruwera Mana, ndashimye ndakengurutse, izina ryawe nirihabwe icubahiro mwami. Urakoze kugendeye isi, urakoze kugarukiye isi, urakoze kongeye kugendera abantu bawe kugira ngo wongere kubasubizamo intege, wongere kubasubizamo inkomezi n'imbaraga, maze mwami Yesu tugukorere dufise umutima ukeye kandi twuzuye ubuntu bwawe n'ubushobozi bwawe. Yesu wanje mwami, urakoze mwami. Yesu ndagutabaje, Yesu ndagutabaje, ndagutabaje utabare mwami, wongere gutabara igihugu, wongere gutabara akarere mwami Yesu Kristo. Ndasabye kugira ngo iyi agenda, iyi kalendariye y'amafuti wongere kuyihindura, maze abantu bayihindure. Ndasabye mwami wongere guhuzana ubwenge mu ishengero, iyi kalendariye ihinduke, maze haze kalendariye nsha, iyi kalendariye yayindi ya kera ibari yiza, ibari yigaruka, maze hagaruke mwami Yesu imvugo yo muri Bibiliya, ariko izi mvugo za gipagani ntituzemeye, turazigwanije, turazibujije, turaziyamirije mu izina rya Yesu. Turahagaritse umudayimoni ateza urujijo, agateza ubupfu n'ubujuju mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, urakoze kusanganguye. Wabwiye Yeremiya ati ndagushizeho kugira ngo usangangure, wongere usambure, wongere usenyure, wongere wubake, wongere uteragire. None rero mwami, ibitubatswe nawe byose birasangangutse, turasanganguje mwami Yesu, ibintu byose bitari ku ruhande rwawe ndatongoje Babuloni mu izina rya Yesu. Babuloni kirakomvomvotse, ca gisagara kimwe cateretse isi vino y'uburake bw'ubusambanyi bwaco, turagitongoje mu izina rya Yesu. Babuloni itongoke, Babuloni yahenze abakristo, Babuloni yahenze abana b'Imana, itongoke. Iki gihe ni igihe cyo gusenga mu izina rya Yesu. Ndongeye gusengera umukristo wese, yambara ubushobozi, yambara ububasha, yambara inkomezi, yambare kunesha. Ndasanganguje mwami Yesu Kristo ibigirwamana by'inyenyeri, ndasanganguje ibigirwamana by'iyi misi y'abapagani, ndasanganguje ibintu byose byaje bibuza abakristo gusenga neza, bikabuza gahunda z'Imana mu bantu. Ndabisanganguje, ndasabye mwami udehe kwambara ubushobozi bwo mu kuryo n'ubwo mu kumoso mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Urakoze, uruwera, uri Imana, uragororotse, ni wowe gitandara, ni wowe rukundo, ni wowe bushobozi, uri Imana igira neza. Komeza kubana natwe, komeza kubana n'abera bawe, komeza kubana n'ishengero ryawe. Ndasengeye umukenyezi, umugabo n'umusore n'umwigeme mu izina rya Yesu, ubambike inkomezi. Hariho abantu benshi bagiye kwemera gushinga intaye, bagiye kwemera kwaturira Imana, bayivugire, bayamamarize, bayivugire, bavuge mwami Yesu, wongera kubaha imbaraga. Yesu, hariho abantu benshi bagiye kuhaguruka bamere nk'ibishirira, bongere kongezerezwa ubushobozi. Ndabasabiye, ndabasengera, ndabasabira imbaraga n'inkomezi mu izina rya Yesu. Ubongere ububasha, ubahe kuzigamwa no kurindwa. Ndagushime kubikoze, izina ryawe niryubahwe rishimagizwe. Urakoze Mana, ubishimigwe. Haleluya, urakoze. Waravuze ngo heraba byose ndabihindura bisha. Nuko rero mwami, niwizire mwami, wikorera igikorwa, kuko abana b'abantu mwami togerageza ariko tukananirwa, ariko hamwe nawe birashoboka. Ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Ndagusabye mwami kugira ngo wongere kuza gutabara abakristo, utabara ubwoko bwawe, utabara abera bawe mwami Yesu wanje mwami. Ndagushimiye kubikoze, ndagushimiye kutabaye, ndagushimiye kurengutse hageze. Urakoze Mana, igihe kirageze cyo kwikangura mwami, ude kwikangura tugusanganire nyakubahwa. Haleluya, nubishimirwe ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Haleluya. Yesu abahezagire. Shalom shalom.